Hello guys, bakunzi ba Black TV, agese muko bien muko safi kabisa. Toujours ubambo on the mic, babas kuri camera. So guys, tugiye gutangura igano cacu. Mbere uko dutangwa reka tubasabe mugire subscribe, like na share, tutibagiye na comment kuri channel yacu ya Black TV. Tunebutsa yuko ari cyo kimwe ushaka kuturondera ca kuri Facebook, Instagram, Twitter, wandike Black TV Burundi, uratubona notification zawe zigushikire neza ata nkomanzi. So guys, uyu munsi turi kumwe n'umutumire adasanzwe, umutumire Anjone kabisa. Murabona ko ari umuntu ameze bien, umutipa ke kabisa. Yeah, wonawe nta wundi n'umujama yitwa No Beef. Umujama yitwa No Beef. So guys, akatumira ijambo atangura twibwira neza No Beef ninde, azana nahe, nuwahe, akora iki muri make. Yaga kuki wabikoze, unera kumbabaza, unera kwicuza, unera kwipfuza, unera kwigunga, kuki wabikoze. Yeba nitwa Bado aka No Beef. Okay, nkabasanzwe ndumuririmbyi. Maze akayimbo karangyoheye kabisa. Unera kwicuza, unera ku man, iyi ndirimbo yayikoze kubera iki? Man, ibintu biba ku bantu, abagenzi, ababanyi, kuvuga je ndirimba ibintu mbona mu kibano. Nk'ubu wenda ashobora kubona uguye mu mazi, aca ndirimba ati journalist yaguye mu mazi. Ati inkuru nziza yarikaguye mu mazi. Ari nyene ivyo nyene nawe tuvyumva. Akenshi abasitari murakunda kwiririmba sinzi. Jewe niririmba gake gose, mugabo benshi bakunda kuvuga bivanye n'ukuntu je nandika. Iyo nimo ndandika indirimbo nandika nka story. Benshi rero ari gihe bumbishije nk'indirimbo ziwanje, kaca barabana kahise kanje, bacabona umenga nivyambaye ko sefo. Je ndirimba la vie courante, ibintu biba ku bantu mu kibano, ibintu nk'ivyo. Wow. Okay, No Beef, amazina yewe bwite na yahe? Jewe mama yanyise niyo gushimwa Esidras. Niko banyise, ariko akazi nako kaja kanyita Bado. Kandi nabonye ndiko ndareba kuri channel yawe, nabonye menga witwa Bado. Hari indirimbo nasanze ko wakoze, wasubiyemo ngira ngo ni nka remix y'umuhanzi wo mu Tanzania. Ni yahe wayumviye kubera iki? Nivyo ego nakoze cover indirimbo Never Give Up y'umuririmbyi bita Harmonize Konde Boy. Rero je jya mu kuyikora ni nka story yiwanje muri make, sivyo? Byarambaye ko na jewe ndoto zangu zilikuwa kucheza boli kama kawaida, lakini nikajikuta kwenye game ya muziki. Sawa, nikaona basi ngoja na mimi niimbe hii story ya Harmonize, ndio nikaimba ile ngoma. Kwa hiyo wese ngo kurimba indirimbo ya Harmonize? Jewe muri make nashatse kuyikora nka cover, sivyo? Kandi Harmonize ndamwemera. Ego. Niwe mu inspirateur yawe, dufatika mu inspirateur wawe canke niwe ufatira ko mu muziki kugira ngo wimve ko hitamwo gukora indirimbo yiwe nka cover yawe? Siwanye inspira. No mfata nk'umuyidore mu muziki, ko hari ibintu byinshi kuri we ndamwigira ko byinshi. Numva mfise byinshi byo kukubaza apropos y'umuziki wawe. Neza watanguye gukora umuziki ryari? Man, je natanga umuziki kera, uretse ko gusanyane umwe wese agira kera hiwe, sivyo? Je umuziki natanguye kwandika indirimbo yiwanje ha 2012. Ubu tukati 2020, sivyo? Yari indirimbo coge naririmba hip hop man. No, turugire aho nyene banzume. Kapera imwe gusa hip hop yawe, imwe yonyene. Ntunayirimbe yose, agaparagraphe gato ya breve. Hip hop sigata nshoboye. Yego. Kwiko ivyo hip hop kubera ntiyanyispira muri make, nico giye kugira ndabiririmbe. Nari ninspire n'umujama yabikunda cyane. Anyobija kubera ko amahera yarayiwe, anyobija ati man utegezwa kuririmba hip hop. Messi nigeze ndayikunda cyane. Ni kubera ko akanoti karaki wiwe, wewe ubunyi uri kwaririmba urimba ku kanoti kiwawe canke n'akanoti kabajama?
jewe vraiment je ndi manager w'iwanje nyene kuva ntangure kuririmba nta muntu arampana igihumbi ngo genda ukore je ndibako hama nimba nza kumenya ati nimba nshizemwo ibihumbi 50 nzoronka 20 gute 30 nije ndavyimenyera ntawe mpomvya ndihomvye ubwanje uramaze gukora igiteramo n'umunsi wa rimwe ibiteramo ndabikora mugabo bibaye biri kwirevo ndiko wowe uvuze ngo uri self manager ni ukuvuga ngo urihimba ukishora ukihemba byose niwe wimenya aka kazi ubona kakungura iki ukungukamwe iki ubona arakazi ushobora kuzobandanya canke ansatemo muzo havuga hagarika kubera kubona yuko ubwawe uzava byanka kwi managinga je muri make sinteganya kugaheba sivyo me birashobora gushika ugasanga muri kazoza birashitse kuko nta umenya ngo ejo buzoca gute sivyo nk'ubuzima iki ugasanga umuntu arahuye nandi majanga atuma tobandanya kuririmba sawa me bindimwo muri je sinifuza kubiheba hama wambajije ngo nunguka ibiki narungutse abagenzi benshi ndamenye intara nyinshi kubw'umuziki ibintu nk'ivyo vraiment ikintu twa dushaka kumenya ahanini twadushaka kumenya mbega umuziki ugutunze gute wunguka gute mbega hari ico ubona do special umaze gukora mu muziki nyambagiye ari wakitubwiye je kugeza nk'isasi no kubesha ngo maze gukura ngo bino mu muziki ngo canke iki no me yo bishitse ari gihe usanga nk'ubu nshobora gukora nkakora nk'aga concert ndagashizemwo nka 200,000 300,000 nkabona ndakuyemwo 500 okay ukwezi amezi abiri mba ndabaye kuri utwo nyene man nibwo buzima hari nibaze ko hari intara zitazi kumaze kuramwo amashow yawe watubwira nizihe ntara wakuremwo show urabona ko kabisa intara zunguka cyane muhira imoyinga imoyinga narakoreyo cyane kandi iyo nkoze concert ndabashimira imoyinga muhira baransapotinga cyane sivyo ego igitega naho narakoreyeyo ingozi no ngahanye ni Bujumbura ego ndashima hari gihe umugenzi organiza show akavuga ati uzoza umfashe duke tuzoboneka tuzodusangira acha dusangira utonye no beef mbega umwanya n'umwanya yokorana intuzi ya featuring n'umusitaro ngaha mu Burundi ahi Bujumbura canke n'ahandi mu gonga mu gisagaca canke ngahanye mu Burundi muri carrière yanje canke muri fitire mu bintu nipfuza ivyo birimo nipfuza ko nshobora gukorana n'abandi ba star bamaze gutera imbere kuko hajya iyo ukoranye n'umuririmbyi ameze nk'ugukuriye yagutanguriye hari henshi ubona gusa nk'ubu ndashobora kukubwira ati nka Sabi turashobora gukorana ndashobora kutacamba umustar uyu munsi sivyo me petit à petit hari umuntu azokora search ya Sabi acabona niki gikorwa twakoranye buke hari n'igihe cyo usanga haje umuntu akagusanga inbox petit warashoboye kunukunuku narabonye agakorwa mwakoranye na Sabi ti vraiment courage tingo inbox ndakeneye ikintu tuvugana ugasanga aravuyemwo n'utundi to occasion nyene nuwe mustar wo mu Burundi wemera cyane kose wewe je nemera benshi tubwire umwe wenyene umwe n'ubu naho byoshoboka agukundiye mu ririmba indirimbo jewe bose twaririmbana Zivyo byose naho bose mwirimbana urafise umwe wemera kavuga ati je ndemera Fizo par exemple ndemera Lolilo ndemera ndi hari uwo nyene ukuza ku mutima uvuga ati vraiment uyu twokorana muri make je nk'ubishitse bakambaza ati wewe nko muri uyu mwanya umuntu akwenspira cyane mu korana mu Barundi ni benshi me nka Sapi je ndibaza nk'ubu ari nka management physique avuga ati kati ya Sapi na Fizo dutoremwe yowe notangura kwa Sapi kubera iki yumva ko utangura kwa Sapi Sapi vraiment ukwameze ndamwiyumvamwo cyane cyane kubera muri impa kwa Sapi yo bari akanoti gusumvya kwa Bafizo n'ahandi oya uranashobora gusanga kwa Fizo hari amahera gusumba kwa Sapi mugabo ivyo peu importe urabanza ukaraba eske ujya muntu
kuko urashobora gusanga umuntu ari umubosi afise amahera iki ngo utamwiyumvamwo ugasanga umuntu aba yabaye muri ihurizo nuko bimeze rero je nanje sinzi impamvu ndavyisangamwo uko nyene guys bado mwamubonye kabisa n'umutipe ashajije ameze cool ari presque hose uri en jaune si en jaune man nizere yuko kanura iniveri ni jaune iriya nayo sinzi ikurere yayo urakunda gucanga amacouleur cyane gose ni kubera iki si kenshi byashitse uyu munsi yego nagira ngo ari cyo ubushatse gusinyifya kuko kenshi ukunda gusanga abantu bakunda kwamba amacouleur ari piquante nkuko n'ikirato nkuko pantalon nkuko agapira nkuko n'intuze n'isaha nkuko kenshi ukunda gusanga bafise ibintu baba bashatse gusinyifya bivanye na periode barimwo n'ibihe bibereyemwo nanzi uko ariko nawe bimeze jewe binzamwe abona ati kirya kirato no cambara pentro no yambara tricot no yambara basi tu wavuze yuko wikorana mbega hari icyo uri kurakuranga uronke management canke uracashaka nyene kuguma wikwana nyene na maka muri make ntawanka umusapotinga canke ashobora kumutera intege jewe kubwanje je sinshobora guhagarika gukora me habonetse umfata mu mugongo twokorana numvishe ivyo yifuza n'ivyo nifuza duhuza nta kimwe bado reka tugushimire ku mwanya waduhaye abadukurikiranye mwari kumwe na Black TV nkuziza Eric kuri microphone na Babas kuri kamera mubandanye mudukurikirana sinzi urafise akajamukanye mubwira abakurikira Black TV jewe ikintu no babwira kimwe babandanye badusapotinga mu byo dukora buri munsi baje no ku ma channel yacu bado nitwa bado kuri YouTube Facebook Instagram byose izina niri hama Facebook murashobora kuja kuri page mugakanda j'aime